kiri bato ngombure mutaramenya ibyo ngaha ku isi, ukabona burya buhigwe bariko barakureherezamwo umengo n'ubuhigwe bwo mu nzira ya hafi, uritonda ubwanke, kuko mwene ubwo buhigwe usanga ataho bugushikana. Ni hahandi ugira ngo wakurikiye ubuhigwe, maze haheza akanya ugasanga uriko urita ku mwikomo uti yo nkamenya uko mungana kose. Nimwitwararike kuza muramenya guhitamwo neza, kandi Imana yaramaze kutwereka ingene duhitamwo neza. Ni inzira y'ukubaha amabwirizwa y'Imana. Ukagomba ko womenya niba uri kurahitamwo neza, nuheze wirimbura urabe uti ubwo ndiko ndubaha amabwirizwa y'Imana, ndiko ndayagamburuka. Uri kurayagamburuka uzoba rero uri mu nzira nziza, uzoba wahisemwo neza uko kose. Tumukama dusangiye guhereza imbuka y'imisa, bihebeye Imana muri ngaha, bavyeyi namwe bibondo, inshuti n'abagenzi mwaje gusenga kuri uyu munsi mukuru. Uyu munsi wama ari umunsi mukuru udasanzwe muri Ekleziya, cane cane muri Ekleziya ishashe muri Afrika y'ubuseruko, kuko wama utwibutsa abamartiri b'igihugu twegeranye, igihugu c'Ubuganda. Tukibukaho abo bavukanyi bacu b'Abanyafrika banse guhemukira ukwemera kwabo, bagashima gupfira Imana kuko banse guhemuka. Kuba batakivyibuka, guhera mu mwaka w'1885 gushika 87 niho aba bavukanyi bacu bashingira intahe ukwemera kwabo. Hari ku mwami Kabaka Mwanga, yari yasubiriye Kabaka Mutesa, niho iryo bara ryagwa. Niho rero ababigishwa ba Yezu be n'abakristu bashasha bahitamwo guheba ubuzima bwabo ku bwa Kristu, aho kugamburukira uyo mwami Mwanga yabategeka kurenga ibwirizwa ry'Imana. Aho batubwira bashoboye kumenya amazina kuko bashobora kuba banarenga, n'abakatolika 22 be n'aba-anglikani nabo nyene b'abakristo murabizi 23. Abo bose baranse guhemukira ukwemera kwabo, bemera gutanga ubuzima bwabo kugira ngo berekane urukundo bafitiye Imana n'urukundo bari bafitiye uwo Yezu Kristu baheruka kumenyeshwa. Nivyo ni vyiza ko rero turabimenya. Abo ni baci bamenyekana buno nyene yuko arabamartiri, ariko Ekleziya yarabitohoje buke buke, maze irahava ibashara yo mu rutonde rw'aberanda ba martiri kuwa 18 Gitugutu mu 1964. Mbega none nigiki Ekleziya igomba ko twokura muri uyu munsi mukuru yama iduha kuninahaza cane cane hani wacu ku munsi w'Imana? Icambere nuko Imana bagomba kutwigisha nuko Imana itagira nkunzi. Imana idukunda twese mu bihugu byose. Rero ijuru ntiryugururiwe gusa abo mu mugabane Yezu yavukiyemo, canke abaho inkuru nziza ya Kristu yashitse ubwa mbere, no kuvuga muri Aziya. Murazi ko ariho Yezu Kristu umwana w'Imana yavukiye,
ariko inkuru nziza yacikwira iburaya, irongera igenda no muri Amerika, ngira no muri Australia imbere yuko ishika ini wacu. Ariko rero bagomba kutubwira bati nimuhave mwibaza ngo Imana irafise mpunzi. Imana ibakunda mwese mu bihugu byose, mu migabane y'isi yose. Kandi iryo jambo rirahambaye. Yezu mukuza kuducungura ntiyaje gucungura bamwe gusa, ntiyaje kugururira amarembo y'ijuru bamwe gusa, yaje kutwugururira amarembo twese, n'Abanyafrika turimwo, n'Abarundi turimwo, natwebwe ngaha muri iki kigo citiriwe Kizito Mweranda turimwo. Ijuru riratwuguruye natwebwe. Tuzoba twinaniwe gusa neza tutashika muri iryo juru. Ngiyo inyigisho ya mbere idutuma twoheza tugashiruka ubute rero mu kubandanya urugendo rwacu rw'ukwemera, tukarubandanya dushize amakenga kuko amarembo y'ijuru natwe twese aratwugururiye atanumwe akumiriwe. Icya kabiri Eklezia igomba yuko twotegera nuko aba bantu bapfuye benshi bari basanzwe bari mu mabanga y'ubwami. Nk'aba duhora twumva nk'uwitwa Matiyasi Murumba, we yari umushingantahe mukuru kwa Kabaka, yari yahereye ku umushingantahe mukuru kwa Kabaka Mutesa, wa wundi yasubirirwa na Kabaka Mwanga. Yari umushingantahe rero, ni ukuvuga ko yari umuntu yubashwe. Uyu Karoli Ruwanga benaka ka Kizito umuto ngo bari mu ntore z'ubwami. Ngomba kuvuga iki? Ngomba kuvuga yuko aba rero n'abandi bose bari begereye ahari isoko ry'ubuhigwe mu maso y'abantu. Kuko umuntu ashitse ibwami akazi naho yokora akazi kabayabaye, mugabo umaze gushika ibwami ucuba umuntu w'iteka, bagira bati n'umuntu yegereye ubuhigwe, mbere arahiriwe ko akora ibwami. Ariko mubyumve, naho mu maso y'abantu aba bantu bose basa n'abamaze kuronka kuguca mu nzira y'ubuhigwe, bamaze kumva iyi nkuru nziza y'ubuhigwe buhoraho Yezu Kristu yari yaje kumenyesha ab'isi, baciye bagira bati ubu buhigwe bwo ngaha ku isi uyu mwami ariko aragomba kuducishamwo mu kuturengesha amabwirizwa y'Imana, ubuhigwe sibwo. Bahitamwo rero guca mu nzira y'ubuhigwe Yezu Kristu wenyene yari yaje kubamenyesha. Kumenya guhitamwo hagati y'ubuhigwe bwo ngaha ku isi, rimwe na rimwe rugusaba yuko ubanza kuguhemuka ukarenga iry'Imana. Kumenya guhitamwo nyabona inzira y'ubuhigwe ubwami bw'ijuru. Niryo ni jambo twoheza tukagumya kumuzirikanyi ku munsi nguyu. Tumenye rero kuza turahitamwo neza ahari ubuhigwe bw'ukuri. Kandi bane mwebwe mukiri bato ngombure mutaramenya ibyo ngaha ku isi, ukabona burya buhigwe bariko barakureherezamwo umengo n'ubuhigwe bwo mu nzira ya hafi, uritonda ubwange, kuko mwene ubwo buhigwe usanga ataho bugushikana. Ni hahandi ugira ngo wakurikiye ubuhigwe, maze haheza akanya ugasanga uriko urita ku mwikomo uti iyo nkamenya sinari gukunda, iyo nkamenya sinari gukora ibihi. Uko niko amayira ya hafi shetani yama iriko iratwereka. Ayo mayira ya shetani usanga adushikana nyabona mu gahinda,
aho kudushikana mu guhirwe. Ariko uwemeye agaca muri aya mayira agoye, Yesu Kristo atubwira yuko wibuza ibintu uko ubonye ko ari bibi cyangwa utabirekuriwe, uciye muri ayo mayira niho uhava rero ukaronka ubuhirwe nyabwo. Icya gatatu tuzi nuko abakatolika bose bapfiriye Imana bari abakristo basanzwe, abatwita ngo abakristo basanzwe b'abarayike. Benshi mbere nta n'imyaka myinshi yari bwahere binjiye mu ibanga, kuko murazi yuko abamisiyonari ba mbere bari bahitse muri ico gihugu c'Ubuganda mu 1879. Iryo bara naryo rikagwa mu 1885 na 87. Murumva yuko atani imyaka 10 yari bwahace batanguye kumenya ivy'Imana. Bari bakiri bato rero mu by'ukwemera, ngira ngo ntibari bwana binoganze neza ku by'abantu babona. Mugabo murumva yuko naho bari abakristo barayika, naho ariho bari bakimenya ibyo by'Imana, barahavuye baragira ukwemera gukomeye n'ubutwari kuko bashobora gupfira Imana. Umaze kuba uwa Kristo wese niyumve rero ko afise ubutumwa bwo kurwanira ukwemera kwiwe. Inkuru nziza iti muzoba muhiriwe nibabatuka bakabaremera amabi yose ku bwanje, muranezerwe muhimbagwe kuko impera yanyu izoba nini mw'ijuru. Pawulo mweranda nawe ati nta na kimwe kizokwigera kidukura ku rukundo rwa Kristo ariwe mwami wacu. Muze rero muravyibuka bane mugira muronka amasakaramentu, muze muravyibuka muzoba muhiriwe. Nagira ndabibutse ko ico mudakunze kumenya, kuko mpora mbona n'abana iyo ngiye hariya mu maparuwase mukundamutsa baheza bakampa agasaraba ngaha mu ruhanga, bakankubita n'agakofi gutya, kuko ariko bahora babona nanje ngira. Hajya ku munsi wo gutanga ikonfirmasiyo, mubona mu mugirwa wa kera bagira bati nakawe akira ikimenyetso c'ingabiramutima mweranda. Hanyuma ariko baramusezera bakagira bati genda amahoro, bakamukubita agakofi mu ntuzenye aha kwitama, muga katababaza bakakamukubita. Byavuga ngo iki? Ni nkuko bogize bati wewe rero wabaye umusirikare abushitse, twaragukubise turakumenyereza kurinda inkoni zose kugira ngo ntuzume n'ibanga, none rero aka gakofi urabarurinda byago ntuzuhemukire ibanga ryawe. Nico baba bagomba kutwigisha. Rero uramutse ahawe konfirmasiyo, ababaye nka wa musirikare yamaze guca ibreve akaronka igarade yuko asigaye ari umusirikare mukuru adatinya urukambye. Nico byavuga. Byongeye na mwebwe mugira muhabwe nako mugira muraganire nimba barimwo, murazi yuko mushika ahantu mukagira muti umwami wanje ni wewe Yesu, zogusenga iminsi yose, untabare ngo ukorere neza, urupfu ruze rusange nkiri umwana wawe. No kuvuga ko atana kimwe rero gishobora gukura ku rukundo rwa Kristo, kuko Yesu wamaze kwemera ko ariwe mwami wawe. No kuvuga uzoza urumviriza ibyo aguhanura, uzoza uragamburuka ibyo byose azogutegeka. Nico bivuga. Tuze rero turavyibuka. None bane murirewe muri iki kigo ca Kizito Mweranda, kuri mwebwe uyu munsi mukuru ni n'umunsi mukuru udasanzwe, kuko mwibuka umuvunyi wanyu. Uyu Kizito yari umwana nk'uko abenshi muri mwebwe,
mwebwe mugifise imyaka 10 n'ingahe gusa, murazi yuko batubwira ko Kizito yari afise imyaka 13 canke 14, yari akiri muto. Mugabo yarahabereye umugabo, ararinda nk'aba bana twumvise mu gisonga ca mbere, aho kwemera gucumura yemera kugamburuka amabwirizwa y'Imana aranayapfira. None ni murabe, bamwatse ubuzima atani imyaka 15 arashikana, mugabo ni murabe n'uyu munsi turacamwibuka, ni rurangiranwa. Yaciye rero aronka kuramba, kandi akaramba avugwa mu byiza, naho yatanze ubuzima bw'iyi si akiri muto cyane. Mu myaka 13 14 baramwatse ubuzima, mugabo natwebwe ngaha muri iki kigo cyo ngahi Bujumbura, murumva turiko turahaye Imana, ariwe twibuka. Umuntu rero yemeye akagamburukira Imana n'amabwirizwa yayo, naho mu maso y'abantu womengo yarapfuye, kandi aba yarapfuye nyene uko nituba tukimubona, mugabo agumaho mu myaka yose kandi yibereye mu buhirwe. Rero namwe uko mungana kose, nimwitwararike kuza muramenya guhitamwo neza, kandi Imana yaramaze kutwereka ingene duhitamwo neza. Ni inzira y'ukubaha amabwirizwa y'Imana. Ukagomba ko womenya niba uri kurahitamwo neza, nuheze wirimbura urabe uti ubwo ndiko ndubaha amabwirizwa y'Imana, ndiko ndayagamburuka. Uri kurayagamburuka, uzoba rero uri mu nzira nziza, uzoba wahisemwo neza. Uko kose uciye kubiri n'amabwirizwa y'Imana, naho womenga ufashe inzira y'ubuhigwe, ni bwabo buhigwe bumara akanya ubusa, ugasigara urita ku mwikomo. Abamaratiri b'i Buganda nibatwigishe kumenya guhitamwo inzira y'abanyaguhirwa twumvise mu nkuru nziza y'uyu munsi. Bavukanye mwese dusangiye ukwemera, kuko nkunze kubibibutsa, kumbure twebwe ubumaratiri bwo gusesa amaraso sibwo Imana yaduhamagariye. Mugabo muri iyi si umengo abantu ntibakimenya ko hari umuremyi wa byose, aho usanga n'abamwiriza mu kanwa birirwa bararenganya, birirwa barakora mabi, barenga amabwirizwa y'Imana imbonanya, bamwe mbere bakabibonamwo ubuhizi. Ubumaratiri bwacu no gushingira intahe ukuzigama amabwirizwa y'Imana, tukayoboka iyi nzira y'abanyaguhirwa, naho byotubyurira uruhamo. Tumenye guhagararira ukwemera kwacu muri iyi si, umengo abantu ntibakigomba gusonera iry'Imana. Dusaberera Imana twihetse kuri aba maratiri bacu, na cane cane Kizito Mweranda umuvunyi w'iki kigo. Dusaba iyo Mana kugira ngo Imana iduhe umuco w'ukwama tubona iyo nzira y'ubuhigwe, yongere iduhe n'ubutwari bwo kuyikurikira, kugira ngo tuze dushobore kuza gusangira ubuhigwe n'abavukanyi bacu bamaze gushika mu ijuru, abamaratiri b'Uganda.